Holy Mountain TV. Ingero CFCI ryarabateguriye igitaramo kidasanzwe cyo guhimbaza no gutazira Imana citiriwe Ishimwe Worship Moment. Hakaba ari kuri wa Mungu ku muhingamo igenekerezo rya 22 kwezi kwa 12 uyu mwaka turimwo. Ico gitaramo kikaba cari kirongowe n'abigeme babiri ari bo Nono Wela na Nana Nadeje. Muri ico gitaramo hari hatumiwe kandi abatumire batari bake nka Noel uwitwa Mugisha Alipe hamwe n'abandi. Kakaba karabaye akaryo keza ko guhimbaza no gutazira Imana. Nkuko tubishikirizwa n'umwe muri abo batumire avuga yuko ico gitaramo cabaye akaryo keza ko guhimbaza Imana. Kuri nari kintu navuye muhira niteze muga ko navyumvira igicapo nagiha sivyo nasanze. Nabonye yuko hariho abantu bariko bagerageza kugarukana ihema rya Dawidi nkuko Imana bati ndanyotewe gose ihema rya Dawidi. Dukora y'abantu Imana nabonye byukuri ikirasukamo inyota yo kuhimbaza no kubipartage abandi no kubibamo byukuri twabaye umwanya wo kudwebera mu guhimbaza no gutazira Imana yacu. Byukuri hariho imitima yaremesejwe kumure hariho n'abari bafise uburuhe mu mitima yabo ariko batashe ndazi neza batashe bujujwe babonye ikiganza cy'Imana gwice mu kuyihimbaza no kwitaza. Eka n'umurongozi w'iryo shengero yaragize ico ashikiriza kubijanye n'ico giteramo. Kuri twebwe n'umunezero ukomeye cyane, ni réussite ikomeye aho abana bacu bariko baramanifesta umuto wo guhimbaza. Rero bivange twasenge turabona yuko ico tatugambiriye Imana gikoze hagati y'abantu. Nono Wela na Nana Nadeje aribo bari bateguye ico giteramo barafashe akanya ko gushimira abitavye ico giteramo na cane cane abarongozi b'ishengero. Uyu munsi abavyeyi bacu babigize ko ruhara. Amen. Ndabingiza mu mwanga amashimwe. Kandi turabashimiye. Ntabwo byoroshe mu yandi mahitamo kugira ngo bemerere abagida ko bakora cyangwa abaririmbyi, ariko abo baratwaye hafi baratubwira uti musonge mbere. Amen. Haleluya, haleluya. Uyu munsi twashoboye gukora biragenda neza, baranadusengeye byageze neza kubera amasengesho y'abavyeyi bacu. Turashobora kubakomera amashyi menshi cyane. Mbere bakaba batibagiye no gushimira televiziyo Holy Mountain TV. Shimiye televiziyo Holy Mountain TV, turabashimiye cyane. Thank you. Turashobora kubakomera amashyi menshi cyane nawe. Turashimiye abafotografe bagize n'abandi. Ico giteramo kikaba casozera mu kanyamuneza ntangere aho abari ngaho bose baronse akaryo gakwiye ko kwigina no guhimbaza Imana. Holy Mountain TV.